munsi tariki 31 kwezi kwa 12 umwaka wa 2024 ishiramwe mu vyari gwanya gishize gwanya uteganya kimwe muntu mu mfunyo y'igifaransa ALUCHOTO riramutse riha ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru kuvyo ryararibonye ku musirikare w'igihugu cy'u Burundi ari ku ipeta rya Major Nshimirimana Audace SS 1380 matrikire yiwe asanzwe ariko akwikirana ivyigwa bya formation muri SCAM aho twabonye kamaramaza twemera ALUCHOTO yovuga yuko mbeya igisirikare cy'u Burundi gisigaye higwana n'abene igihugu. ALUCHOTO kavuga yuko aho yatangaye abonye yuko mu gisirikare cy'u Burundi nabo bari mu bantu ikimezo kidasanzwe bahungabanya gateka kazi na muntu ndetse baterekwa n'ubutungane batanabwubaha. Aho umusirikare Major Nshimirimana Audace twavuze kuri matrikire SS 1380 twavuze yuko ariko kwikirana ivyigwa bya formation muri SCAM yagiye n'inkoho ku parisera basanzwe bapfa n'umufasoni yitwa ku izina rya Kasikiba Mariam aho ni muri commune Mutimbuzi ntara komine Mutimbuzi nta Bujumbura ku mutumba bita Manamvya tere 14 ku gacimbiri ka bita Businde ayo parisera umufasoni yitwa Mariam yayiguze mugabo hakaba kagwi y'umuntu asanzwe ari mu bapapuzi yitwa Vyamungu b'amatongo muri Maramvya yagize uruhara cyane kugira amatongo Maramvya agenda abantu bibwa amatongo bene bayibwe mu mwaka yitera leta ari abene igihugu gira bikunde bayishikirize bitwaje kara leta kumbe ari amapezana akukira bene igihugu mu gino munsi teyo cyomuntu tugendera ko y'umwaka wa 2011 itego genga amatongo mu Burundi gegura itongo umene igihugu yasanzwe hari muri ico gihe. Rero umusirikare Major Nshimirimana Audace yafashwe n'uwo bita Vyamungu yari igihe tongo ryo umene igihugu Mariam agomba kuri mwiba yitwaje ububasha bw'igisirikare kari mu ofisiye mu gisirikare cy'u Burundi kandi atampapuro ndangatongo afise. Gitutangaza rero muri ivyo ni kimwe mu byo tumaze imisi ALUCHOTO yagira abona muri umwaka tuko turarangiza dushatse gusa dushira habona mu vyeka gateka kazina muntu ko kagenze mu mwaka turangije tuko turarangiza 2024 twarabonye ingendo nkizo aho mu nzego nkuru z'igisirikare cy'u Burundi baza bakifatira amatongo y'abantu bantaho nikora imfuvyi n'abapfakazi bakayabanyaga ku nguvu atabutungane bubaye aho bitwaze ngo mwitwe urabona yuko umusirikare Major Nshimirimana Audace aho yarashe insoro zitatu kuri iryo tongo aje twibaza mbeya nk'umusirikare wo mu ofisi azi yuko mu Burundi hari utungane ivy'amatongo ni civile vyeke amatongo ni civile yukeneye kubona itongo ni witwaza kuri general ni witwaza kuri major izo babimenye twumvye muri ALUCHOTO nk'ishiramwe rwanye hotegwaje kirimo muntu tugira ico tubivuze ko kandi tumenyesha yiciro umukuru w'igihugu y'ibiki ibintu bigomba guhagarara nyimba twemera ko turi muri leta de droit leta igengwa n'amategeko état de justice leta igengwa iri mu butungane état démocratique leta iri mu demokarasi ukwishira no kwizara kumwere igihugu yuko ingendo mbi y'abantu bitwaza ico bari mu gisirikare inguvu bakitwaza n'ibigwanisho vy'abene igihugu kuko byegwanisho bigugwa amakori n'amatagisi y'abene igihugu y'abarundi iyo ngende hagarare bashira imbere ubutungane kubura umusirikare kubura igenda cyayo ku majoro uri majoro ntibisigura yuko urengeye butwa inzego z'ubutungane ufise amatati y'itongo ubwa mbere witura abatware bagahanura byasugenda mu bahuza bagahanura byasaho bakaja mu butungane bamenye procédure administrative et procédure judiciaire bice mu butungane basanze ye ari mukuri atunganizwe muga kuvuga ngo je ko ndasanze kurasa rero mfise inko n'amagrenade
je ndatera ubwoba abantu mfise pick up n'abate kurya umuntu ari naho nikora atashika ndajana bate ndayuba twayibonye ngo ndafise ndakivuga mu yarishoto ibibaye kurusha major shimima audace bamesha makuru ukunda kubara kivuge mu kizo kivuga nyene mukibwira abarundi amakungu bashumva nakaroro kamwe muri bwishi njojo ndabakarorera hari umufasoni yitwa Tunurujane mu Rubirizi je mwesho twase kuri tele afise itongo aha mu Rubirizi acte de afise na titre y'ukuri acte de notoriété iryo tongo arahaca haza kagwi kababandi harimo n'umupolisi twaramuze yitwa Nestor aho gogo kabandi rero twave tumeyamaje tongo muje ndakivuga kuko muri akarorero kare kabaye kaci abo bantu batatu bitwa bajatene bitira itongo sibo ni hari umugwi w'aba officier namenye babiri ibayifukame munda iyumvire akamara amazi je niyumviye kabisa nyeri cyo mukuru w'igihugu haci imyaka tugeze imyaka wa gatatu nyeri cyo mukuru w'igihugu mu kiganiro yagiye mu Kirundo mu mwaka wa 2023 niho umukuru nyeri cyo mukuru w'igihugu yagiganira mu Kirundo umunyamufakazi Tunurujane aramwitura nyeri cyo mukuru atarategeka karengano ndashima nyeri cyo mukuru w'igihugu biciye ku muyobozi w'ishikamazo w'umukuru w'igihugu yacyandikira ikete ingingo mushanje butungane aha kopi blockage na republika bishiza amazi za republika yuko umuntu atunganirizwa gushika umunsi natunganirizwa nuko kwimana procureur general wa republika arashinze commission mu kwezi kwa 10 kwa 11 iyo commission kwega amaguru avyabona byose byaraje byatunurujane bose nabagiriza abo bantu ko bategeza bahaba n'ibitego umuryango gushikisa baje njoro munane wumvura umuntu atonde ibyo umuntu atamwakira ubu barakoroti ituraro ni nyinshi yanditse twarabuze ino habuze umva kubera arimo aba officier bafise ingufu batera ubwoba ngira ngo umva idose tuje ndimva nk'ikintu cyo mu officier cyenda kivuga icyo cyatumva umenda kivuga mu mbabarira kivuge na nyinshi mu gurwa cyumva biratangaje ikintu kirimo aba generali aba officier superieur igisirikare cya police bishikaho n'ingingo nyine cyo mukuru gafashe itaja mu ngiro tuvahe tugajahe ubutungane burihe justice irihe irahari irihe byukuri yeco mukuru yakora je cyo gishima twege muri ALUCHOTO beshamiye ko societe civile igaya gusa ibyo tubona societe civile turamenye kuri ntigaya gusa ibyo tubona byiza turabishima tukabisasa ati bigende neza uko nyene ibitari byiza turabigaya ati bihagarare kuko societe civile twege turaba ibigo yabene igihugu turabanye politique. Nous ne sommes pas des opposants de l'État. Nous ne sommes pas des partis au pouvoir. Ce sont des organes qui sont là pour défendre les intérêts généraux de la population. Les droits des êtres humains. Abene yuko bayo neza canke bayo nabi. Muri cyo gerero urumva mu gihe tugeze ahantu mu major Shimimana igitakizo cyatunugura umwumve yuko mwega benshi makuru ijishika kure nyerisho mugurgu yaranditse ingingo kwa Tunurujane kimwe projet nikirabo none ibintu cyane imvero none kintu izo kwa general projet general republika ntigitora umurongo dusigaje kumana president kandika mukuru kandika nitromo bisaje kumana ucupfa u major Shimimana Audace matricule SS 13 dusavye yuko ahanwa hisuzwa amategeko y'u Burundi kugira ngo haba karorero niko karo tubonye umuntu agiye kumugaragaro abandi bakoresha abantu bato batabasivile ari je ntagaca yiheka inyuma kinyegeza ntibimenye kari umujena gifukanye munda ubutungane bwose bukaranirwa kuko amatelefone ngo hagarika ugiyemo ngo hagarika vamo ndi vamo rero ukabonetse kumugaragaro ni nko harasa abantu ndibaza ko kugira arase nta autorisation yarose igihugu komande manafise nyimba yifise naho leta tubwire yuko itaka komande makuru asa abantu kuvya amatongo nyimba vy'ukuri hari amategeko ahantu hizo amategeko igihugu tubibone twese naba abantu babona ko badakorwa ko baba officier bamenye ko hari kizira ari civile nico kimira abandi bene igihugu bose nibaza asoma amategeko ndibaza amategeko aratomeye itegeko rishasha rigenga ubutungane kwimanza cibwa ryabitomoye neza ndibaza yuko ndagejeje
dusaba yuko hanwa hisunzwe amategeko. Uyu Major Nshimiyimana Audace ahanwe, turabisubiyemo. Uyu mufasoni nawe Kasikiba Mariam yubahirizwe mu itongo ryiwe, kandi ibintu byo kuzarafata amatongo y'abene igihugu bagatabitira leta. Hari itegeko uno musi tugendera ko ryabeguriye kugira bikunde bayihe ahamaramvya bihari ntazanya bakere byarabaheje nimwe by'abaguza tunga bagenda bari amatongo y'abene igihugu. Kirero ndibaza yuko gihagarara ndakivuze bihagije. Muri ALUCHOTO ntiyashamira n'agataka zina muntu ikagunyeho tubakirimo muntu. Tuboneho rero mu kiganiro tuboneho kumenyesha abarundi n'amakungu namega bamenyesha makuru na leta y'u Burundi nagirisha umukuru w'igihugu n'ubwo bw'ubutungane ndetse n'ubw'isirikare yuko ishyamwe rihana gataka zina muntu, kandi mu byo bigwanya harimo tubakirimo muntu mu fiyafino y'ifasi ALUCHOTO ridashikiye umugambi yuko abasirikare bahabwa kurongora amapariki baje mu masentare. Ibyo turavyiyamirije kuko ubutungane bwa gisirikare turabuzi bwagiye buraca hose. Burundi bwarabayemwo ndabakarorero mbe mwari muzi umwami Ntare wa gatanu kugira yicwe bunyamaswa ziri ubusa kubwo bwa gisirikare, ubwo bw'ubutungane bwatwabwa n'igisirikare cyo gihe ariko bwamutanze. Urumva ikindi cyo cyakabiri ni nk'abantu nk'aba batemera ubutungane, umuntu bafite itongo mu kintu civil bakaza kurasa umugize procureur mbwira umugize procureur w'intara abagabo procureur w'intara procureur general d'Apereje procureur general wa Republika naho sura kuvuga ho byoca byunyuka. Je nabwo muri umenyesha umukuru w'igihugu ntarote mu gihe turi mu ngendo ya demokarasi, mu gihe turi mu ngendo y'ubutungane kuri bose ko turagwana ubwo agateka zina mu kubahiriza ubutungane kuri bose. Nta basirikare dukeneye ko bahabwa ubutungane, ni babandanye bacungera igihugu imbezi igihugu. Ubutungane baburekere abiza amategeko bazi kubitunganya babitunganye nkuko amateka avuga, kuko ubutungane mumenye neza namwe mu byumve leta byumve n'amakunga byumve. Ubutungane butegeza kuba bwigenga. Ubutungane muri demokarasi za kwigenga nebwo kugenga gute twakwa n'isirikare aho twagiye mu by'amakudeta tuyimba. Ibyo nibikunda rero icyo nkabutungane je muri ALUCHOTO twemera agateka zina muntu usukare basikane oya gusa icyo twemera dusabye n'icyo mukuru w'igihugu iri mu butungane n'akamaramaza kabisa. Je ndatanga karore muri ALUCHOTO twaramenye mu ntara Gitega teje Gitega sentare nkuru ntiko ntara Gitega yafashe umugabo umuntu yakoze viole ku mwana w'imyaka 10 yiga mu ishuri ya kane bacora muri kuru bacora mweza baca muri kuru umunsi nyene. Muri ALUCHOTO twe twaratakambye twandika umushikanganje butungana twandika umushikiriza amanza kizina wa Republika procureur general wa Republika turakopie cyo mukuru w'igihugu. Ndashima twace turarondera utwara by'ubutungane mu gihugu ngo bita cabinet juridique by'umukuru w'igihugu. Twaravuganye turondera umukuru w'umugwi uje agatagazana musendaje urero turashiye wa mugabo yakora bya Furambe baramusuje mu gasho ubarafunzwe utuvugana yarapfunzwe. Anshimira abamesha amakuru n'amajurnal amamesha amakuru amamedia abitanga tumaze kubivuga ya ubu yarafunzwa yaramaze gufungwa. Urubanza rugeze muri kuru d'Apere ya Gitega uriko urabandanya neza. Atwo turaraba rero umva imagine gusubiza umuntu mu mpimba mu munyororo mu mvuta kuri Furambe bamurekuye mugabo ikibana maza abacamanza ubu ari the games umva takamara maza mwebwe abacamanza bategeza guca bafatwa bakabaza bagahanwa. Cyo gituma mu by'ubutungane rero by'ukuri ndemeza ubutungane ko bugwaye kuko atabutungane nta gateka zina mu kabaho, atabutungane nta terambere ribaho. Uko muranyumva jewe ahandi nubagume nta terambere ribaho uti none nkaha muri yumvira ngombe gusamvuga nk'ibi twangenda bifatanya ngombye ko ndashima yuko icyo nshima jewe ndashikiye ko ibintu bibiri kuko abaprokirere benshi bafungira abantu ubusa bari abaprokirere bafungira abantu ubusa mugasi bose hari abameze neza siro bari bose mugahera overema prokirere bagwaye n'umuntu amupfunga umuntu amubwira ati je namupfunza bamuha ati mfungira umuntu atamupfunga ataravye amategeko mugasi bose hatira umutima. Hakaba n'abacamanza bajiji abakuru b'amasentare hariye n'ingingo ya sentare batayubahiriza naho gobona banduka bamwinota ati ko nawe yatsinze kabisa ibagerageza kisyo bariho
abajiji bafata umuntu avuze impapuro avuze impapuro babura itongo wavuze impapuro itongo be n'abene igihugu baraza abarundi uko itongo ari kwasi ari irgiwe mugabo acabwirwa mucamanza ati turavugana cyamu inoti agaca wa muntu avuze impapuro agacashire mbotagira na rumwe aho turavuze akarorero za ubanza byarabaye aho umuntu afise urupapuro rwa kojeruko n'izina n'inomero muri tere 4 umwe adafise nake muri tere 6 baca bamuterekaho aho two turitura urwego rw'ubucamanza atari ivyo bintu nakarongo mindaba rero mu kurangiza two turarangiza muri ejo turashigiye ko rero hacaba twabwiye igisirikare twacase hacaba turashigiye ko ama commission yigenga akurikirana ivyo ubutungane bukora kugira ngo batanga kwa bloquer commission zigenga ati zibe zibiri tandukanye ni habe commission ndashigiye nkage bavuze muri ijya direction pénitentiaire hagarashike yuko mugabo bace bagura habe ini commission ad hoc commission yagutse kandi yigenga muri iyo direction kugira umuntu apfungwe umuprocureur w'intara wese meme OPG bavuza procureur gusa aba OPG mugabo abo OPG ngora n'aba civile umuntu ufite ideni cyangwa umuntu munyanya simutwara twiyote mu mfungire n'aba OPG iyo commission ikibanza iryo zina ribanza rigende hari amyo dose bayirungikeyo bashakora n'abaprocureur bayo abo OPG procureur muko apfunga umuntu OPG aceje muri commission muri ya direction pénitentiaire bayige barako mu gupfunga kugira ntitugume dushira mu mbohero byakajagari bihagarare kugira tube mu Burundi gusata akazi na muntu n'ubutungane bubereye kuko tuguma mu bihano by'amakungu inzo bituma tutaronka n'amadovize bigamwe muvuga ngo igitoro kirabura ikanda bifatanye ko nyine mwe ngo igitoro kirabura muvuga ngo igitoro kirabura ngo ibintu biraduga ngo inzoga zero rero baca baranguze kimuri brasserie bafite amadovize iki ni kibazo cy'amadovize cy'ibihano turi mu kubera kutubaza akazi na muntu n'ubutungane busemira uruhara rero iyo komisiyo jamo bande mbeye ukubaza kwa bijyamo twavuze aho jamo amashirahamwe yigenga civil n'amadini mugana kwanza kuraba amashirahamwe ayi washyiramo abagabo bikinja n'ijambo bari serike kuko n'amadini tuyemera yose baza amadini nyene tuvuga ngo ahenga atari amadini nyene hari na civil burya ari ngorane cyamo byo ari ngorane nyene none seri dashi ni hari none seri dashi ari ngora from ifise ubasha abako kene nkuwo hagiye abakomiseri bakomeye Zuzi vile biyemera gasozi vile banukura umuntu asangwa ari camarire nabene igihugu nuko ribaza muri ALUCHOTO muvyo tuvuga rero mu bajiji naho mu bajiji ni bapanga amategeko neza nyimbugo gukuru ubutungane basanze umujiji mu camanza yafashe ikintu cy'umuntu akakiguza agihana kataribyo yacirwa ngo ndagonde hacyasho procedure n'amateka acamuhana acava mu kazi acakugo basanze procureur yafunguye umuntu musa habwo gwego acavutwa ubwo butungane mujije afutwe barosubira none mwatuvuza amajambo ngo tuvuga amajambo ngo butungane ngo tubugoro ubugoro ngo tutabahana mugihe tugifise itegeko rivuga ngo ereze judiciaire arafunga umuntu we agafata ubanza akarurya akamurenganya bikaboneka ngo ereze judiciaire kandi mugihe bijya bagira ngo rukuru ibaye se ntayi ntango bakunguruza se ntayi igihugu gasanga bakoze itari byo abaciye baca bahari bagaca bakunga cyabyaga taruko turuguma tuko induru gusa itaropi hetse rero kandi cyatugoma mu nzara kuko fondement y'igihugu kugira amakunga kwizere hategeza kubaho ubutungane kuri bose bwigenga bwizewe atekazi na muntu barijwe nabene igihugu nyene ndo twereka amakungu nabene igihugu kugira ngo bakore banonokewe ubutungane bwigenga nta muntu atunga uzobona ubutungane bwaje bashireho commission mfatiye ko kuri byose mutware muri ALUCHOTO ivyo umusirikare yakoze ifatiye n'agateka mu kagutse n'imenyetso bagabo nimeno no muhamaze kuza kurasa umva ubutungane umva yawe nk'umu office je ncenda kirangiriza mucyo mumva nawe umuwaza kubona umusirikare mukuru mu gisirikare cy'ubwenge amaze kuza kurasa deja raza amategeko ubutungane ko buhari yabonye nabona yuko atabutungane ngira yojawo butahari rero turasabye ubutungane kuri bose mu mwaka wa 2015 mu mwaka wa 2025 ntusure ku mwaka twabonye uyu ahabene igihugu witwaje ingufu mu gisirikare iyo umene igihugu mutoyi mu gizatunga iyo ko kumene igihugu mutoyi dusabye ubutungane bwigenga
agatekaze mu kuguruye hama duce dutera imbere yego usavye nico mukuru w'igihugu rero tumusavye yuko atangiye guhana abatamanza twe dukeneye guhana ibihano kuko ibihano nivyo twe twemera kudahana nuko zicyaha twemera kahano cyo tuma n'umugabo w'umu major Shimimana udahita musaba ibihano twe twemera impunity nanwe mugabo ari mukuru bari kuko mwe muri yumvira ndiko ndarangiza mwereje to kuno abantu bari mu munyoro hari president atanze igihugu cyo mukuru yatanze ngo hano bari kugwa ugasanga abantu babiri basangiye dose babiri twafise agashari kugumwe kubera atanze note bagacamusha mu ntare ko murakoze rero dusaba yuko ubutungane buba kuri bose agatekaze mu kubahirizwe kugira tugire uburundi bwiteka kuri bose atagacingizo atawufise ingufu ahubwo abarundi bangana igikambaye ari amategeko abanganishe kandi aborohereza mu burenganije ubundi canke bw'abamatati